none ubu naho utamuvanga ngo yaguteye inda gute kandi uzi ko atacashoboye mu gitanda ngo hanze ariho bagashoboye akazi genda kuri bariya bayiguteye rero hama rero ivyo navyo vyashemsa hegeje nzokurirwa ngaha nzomutelefona aze tuvugane ndamubaza barire shemsa nukuri nivuze dushwane ngo tugire urwanko inzigo y'akazikira nteze yinjire mu mitima yacu amuhebe kumuvugisha kabisa n'umugore wiwe ntabone ngo narahavuye ndacara umugore we ndacamukeneye kuko aya maraso nditeze ko ari bwiwe ari mu ndi wanyu ndabitse aho bakina hafinika ikivuganira aho mwahuriye ntaho nzi uwo mubarire shemsa je nzomuhamagara tuvugane nzomuhamagara kabisa nukuri kibazo sawa Ego karibu sana Shemsa. Karibu yumva mahoro. Uri muhira umugabo utagize utambwiye nyene. Sinanda kwiteze yuko havuza. Ni urgence. Yumva. Ejo kwanza naragutelefone curankupirako. Habaye. Abwo nico nkinzanye. Igihe wanerefonye ry'amasanye ne wanerefonye saa 11. Bon. Zainabu aravyumvise ntuko turavugana ibiki urumva zaterwa mu kabisa yego yaranshwaniye ngo sinzi ibiki ngo sigaye mvugana na Dura ngo umugabo wiwe akera urumva nico canzanye nanje kukubwira abasha ibintu byo kunerefona ubihagarike no kuri WhatsApp ndibaza yuko twohagarika byose kuko je simbona akamaro kuguma tuvugana kandi ico wasavye urazi ko kidakunda nakubwiye ko kidakunda ego nje nico canzanye ubu navuye ku ishure direct nza ngaha nje kukubwira ibyo ariko jewe mu bantu batangaje ku isi none nka Zainabu Shems vraiment Zainabu niwe ashobora gutuma ngo wewe je na wewe tutavugana vraiment Zainabu niwe ashobora gutuma yani akubuza amahoro kubera telefone no banda gutelefona canke message ndakwandikiye arayambuza nyene Zainabu kwanza ubuhonyene Zainabu ntakira umugore wanje ndabizi twarahebanye naramwirukanye suwaje je sindavyumva na gato naho amwirukanye ubwa afise ikibondo cawe mu nda sivyo ubya mwanjye n'ivyiwe amanyanga yankoreye oya naco ivyo byose ndavyumva ntakira umugore wawe canke ibiki mugaya ari umugore wawe sivyo kandi ivyo wasavye urazi ko bidakunda je simbona akamaro ko kuma tubandana tuvugana none uvuze ko bidakunda ubushatse kuvuga iki ngaho none nitwabivuganye ivyo byo kuvuga ko bidakunda ivyo erega umuntu ashobora gufata ingingo hagera igihe umaze kwiyumvira n'umwanya ugafata umwanya ukagumuraba igishoboka washobora guhindura uranyumva hama je ico no kubwira Zainabu siwe yotuma ngo wewe nanje tutavugana cyangwa ngo Zainabu abari watuma ngo ntakwandikira message cyangwa ndagutelefone iyo singorane sishobora kuguma ngira relation yacu itubandanye uko nyene hama je nice relation yanuze ya Zainabu ni mukuzine wanje urumva turi mu muryango umwe none je ko samfise nirihe gashize oya nakosa ofisi kandi twese nakosa ofisi wumva Zainabu ariwe yotuma edayere nta kuntu wovuga yuko tuheba kuvugana uzi neza yuko no mabwirizwa y'Imana burya ntushaka kubwira umuntu ngo uhera uno munsi ni salamu yawe sindayikeneye nindamukanyo yawe sindayikeneye nituvugana cyo ntishoboka je disalamu navyo gusibira nivyo kunterefona byo kundungikira ama message navyo shaka nzorenza basi muhira hari iki none wanse ko ndagutelefona reka basi nzorenshika muhira reka sha i telefone yanga ko tuvugana hamucuza muhira ariko none ejo bundi banyeretse ngo televiziyo harimo abazungu ndababona none nonga abazungu barimo n'ukuri yemwe kuba witwenza umeze gute muta karibu bwararutse ndakubwiye reka ibintu ndukabona ngaha namaki ego kuranganga nibiki biriza rero
wewe utaraza ngaha hahaje umwana w'umukobwa ukuri ndabye nimvira n'umwana avuka mu gisagara avukaye yaje ashitse ngaho urabona yuko atamuntu ari ngaha acaja mu nzu bonahitanye umukubuzo arakubuye inzu yose araheza arahanaguye ahantu hose ibitanda byose arasasa ahitana amasabuni aragiye arogeje ibyomba araheza uti n'igitanda yashashe byose ni ukuri kw'Imana natangaye kigenda yarako nene yarazi ngira ngo ntiyarazi ko turi ngaha ntumbatse wari kurakora iki gushika naho kiza gusasa umushitsi none ndonse umwana aje kumfasha umva no mubuza yamfashije kandi yasasiye abavyeyi hanyuma rero cye narindiriye ko ataha ndabura mugabo asa n'umenga arindiriye muhungu none ubu rero namubonye muhungu yaje niyo bari kumwe n'icyo tundakujire ntwinjire reka kubaciramwo mugabo yego bari kwarayaga hanyuma rero nabonye agakobwa kamirika karamirika ni bora yo kamira nawe ukabonye oya nukuri kw'Imana hamwe byo yo reka ndakubaza urakazi njahina umuntu njejo bundi mu gisagara ngo kamenya gute ejo buri yo nkwisa amabunga bega era banambaye n'agakome ndakubitse ngo uri usanga ega bari misi byino misi biragoye usanga nakajini akaki agashitani wewe wamutamo wa mufisi akashaka kutuwa kiribintu ubuzi niyo kavuye kagiye ku gitanda karasasa kasize mu ibintu yamutama buriya kwimvira ibintu bidashoboka wamukobwa we ukuri umvirize rero akubwire reka tuvuge buhe bari hafi none sinozi igihe atawuhari oya sinovyemera we nawe ntibyorosha na gato kwera ishemsi oya burya baravuga bati bafaniki barutwa n'abamaraniki ibyo byo kuvuga rero ngo ntunterefone sinshaka message oya ntufate ngo kuko Zainabu ngo nuwo mu muryango ni umuvyaranje nuko oya ashobora kuba ari mu muryango w'iwanyu mugabo ntakumarire atakintu nakimwa kumariye akaba ari uwo muri famille ntakugirira akamaro na kamwe mugabo umuntu asanzwe akaba afise akamaro ivyo ndabizi kandi ndabitahura mugabo je decision je nijya nyene nagakobwa gasa n'irirenga umwana ubona ko yarezwe n'umwana aciye bugufi n'umwana ubona yuko eka n'ukuri ntacyo nagaye kameze neza n'ura bakukana ariko rero naje yewe ndaguye ndagarutse ako kantu kameze uko kameze neza cyane gutyo ko bakabonye n'ukuri reka nanje rero n'umwana ngende ndunguruke ndahabu ari nawe usanga ndakazi ariko ugenda barunguruke no kuri kwa muntu si wanje ngira nko urengana hanyuma ndakabona oya kandi ikindi kintu umenya uno munsi uri kuriga deja wambwiye ngo uri kugira pharmacie n'ibindi ivyo bintu wambwiye ngo ushaka kuzogira na sage femme n'ibindi be urazi ejo uzomenya uzokenera ibintu ejo uzokenera ifashanyo mu mashuri ejo uzokwandika igitabo ejo uzotunganya ibintu abiriya uzokenera abagufasha ese kuno munsi uri kora twigarama ejo ni wakenera ko tugufasha bizogenda gute vraiment il faut yukuraba il y a des décisions hari ama décision ufata gacho usanga ama consequences yatameze neza ariko dura ibi ndiko ndavuga ntabyitahura kwe hari ikintu udatahura ngaho uzofasha abandi nta kibazo sivyo uzofasha abandi abakeneye izo mfashanyo ni benshi nganje nkeneye nuzenya nkeneye kubana neza n'umuryango wanje nkeneye kubana neza n'ukuzino wanje tubane neza mu mahoro kandi mbeho n'amahoro mu mutima wanje kandi na mama hari yasha nivyoroshe n'ukuri kw'Imana banje sinoguma mpangayika ngo kubera wewe mpangayika ngo kubera message zawe n'amanuze n'amape oya n'ukuri nje nivyo aranje kukubwira kandi amasaha ageze kure ndagiye ubu rero sinzosubire kugutelefona yego na message sindakwandika yego bizaho basirengana uje mu cyumba uwaramutse uje mu cyumba hamucugaruka ndakubonera ubu nyene ndahari baze anje kwasezera ndatashe ugiye ga mwana ngiye muhira nari mvuye ku ishuri
wari uvuye ku ishuri yego reka ndakubaza hajya wowe uri mwana wande Kaburungu Alfred uri hajya hakurya yego uramuzi gamuta ndakubwira uyo Kaburungu Alfred twamwita Alfred ariko ubu rero ndamuzi gatwariganye wariganye uri umugabo mwiza w'inzobe afite ibishatsi byinshi kera twabyita afro rabizi kare kamutabareka kunjana muri ibyo biyafro ibyo biyafro je mwiza cyane kandi rero erega wahora wibagira ko je ntawe uramanuka ibujumbura uhora yibaza ko hano ngaho ibujumbura noneho waraje noneho warashitse narashitse none ko kandi ndamuravye mu maso sigenze no kwambara nibikwemu umviriza ndamuravye mu maso ijisho niruye asa na se ko gusa byose n'intore n'ukuri mwana wakoze imana ikumpezagirire n'ukuri nejo uragaruka usubira unkuburire mwana erega urabona ndashaje jewe umugongo ntawo niwagaruka n'ukuri uzomufashije aha ni wanyu urisanze uzoza uraza sibyo none gakibona yego bikunze nzoza nuko mwana hamuramutse mama washika muhira mbe umutama we aracari oya yagiye kera nukuri kera undamukirize mutamakazi basi sivyo yangu sana yego mwana yabatama bahari ati baramukije gose urakoze murabeho yego urakoze mwana hemuta aha rero natwenze abazungu banyishe abazungu barimwo dire abazungu barimwo ngaha aha sha reka ndakubwire reka ibyo bazungu reka kobwa niko nakubwiye ni umwana asa n'irirenga nibona ivyo yakoze rero twariganye n'umugenzi wariko uramwitije n'umwana w'umugenzi bwabone ntiwari umuzi none je ndabona ari umwana gusa cyanteye ubwoba riri no mu cumbi waje ukaje gusasa none yaraza aho tujyama yari bwatubone ngaha mu rundi kazi rero ko rwo bwa mbere dusanze ngaha urizere byo hino byo hirya ubireke oya none umwana arinda aza akaja mu nzu agakora abasanzwe ahazi ahubwo reka twizere ko twizere ko abazinanye na muhungu turabe uko ikintu ciza covamo inyuma ya gwa rusigo bese anyebesereza ndetse gute ewe wonshobora guma ngaho reka ndabaze namubaze muhungu iwaga idasanzwe aha bosi Salman Usko biti salamu makuru biraza nukuri makuru ni ndashima uba muri ibi bice byo aha nyene hafi aha mujyana cyo kurabunga n'umugenzi ngaya urabanga inde ngiye mwana mu telefone yiwe ndicamwe duwa no ejo mu gitondo twaravuganye Salman ndakubwire ejo mu joro ngari ni saa moya pika pia araje gusiraza ngari ndamufuata ubu tutavugana ngaha duwa ari mu nimba ari mwibuye yakoze bafatanya ibiyayo ya mutwe yarasiga adandaza amaganja none bamutwara ntitwavuye nyejo ko ngira ngo mufitanye gahunda nawe sinzi ariko iyari ageze habi none mubuye yari nzi twavuganye ko aza kumbinda n'ibicanye zitatu ari ibintu ngiye gutegura indaro gusa none ucubabara kubera indaro wambwiye ngo muri ibi bigo Salman jemba nyina ari imbere none turashaka kujana ushaka kumara n'indaro gatoyi Salman wewe nta kibazo ndiba na je nyene n'inzu napanze je nyene tugende nawe nyene imbere ya Salman we
Yego cyane bari muhira. Hano nibereye man. Nibereye kabisa. Ubona kabisa gusa ubuzima bwa ghetto nuko babwita. Ghetto life. Ghetto life. Gusa nuko waje gusa nyene ibintu narabipanga neza wo mucafu sindasasa n'igitanda uzi by'abajene n'atafi. Karibu kabisa. Ngaha kwiri hari umutekano. Salman chereka umutekano ngaha. Ngira ngo ni namba moya. Ameze fresh. Gusa kintu kimwe nuzi byapanga yuko utimereye. Aha byo basuma usanga bigira abasuma wapi hari kera. Wowe harahindutse. Umva ikigoranye gusa gato na makondisho gusa yo ngaha. Makondisho ari ngaha kweri ni hatari. Mubona ujya mumera ujya biba waciye ko haje. Ujya mumeze ujya arakaze mu makondisho. Ya. Asha none ko ari ageze zabukuru nawe araba amakondisyo akomakomeye. Salman ujya mu bibi ni mwisho ku makondisyo icyambere nakubwira yuko eba zunguruka uko ushoboye kose saa 12 cyamaze kugara porotari Pritar urengeje n'ikigongo hejuru kamubwira kabisa saa moya ijoro ni miswi saa 12 uwashtenga saa 12 wamaze gushika nga ugizerere gusa guma hanze icyakugera gusa nikimara kugara umuryango wawe gusa urare hanze kigira kabiri naco cerekanya amazi nyene dukoresha amazi nga anye bugurura saa moya gitondo hanyuma tukaya tuvoma amasaha 2 yonyene bakaca bugara kasubira kandi kugura saa 12 ajya tunjije twese baca bugura kandi amazi kuba ushaka kuyoga yoge ushaka kugira utuntu tundi uko none nk'abadamu baba biriwe ngaha bamesa bakora utuntu tundi bisaba amazi bica bigenda gute uravoma kare baca biyanje bakavuma menshi kugira ngo asha bazinduka basumba n'umukoshi kuzinduka barazinduka ikindi naco umuyaga nkuba arakata akawuzana kandi iyo ni saa 12 kandi ariko no munsi ko yabazana ko ari muri weekend reka kuvuga nakumve ko ari muri weekend reka nakumve muri weekend barawubasigira Salman reka nakumve banacaze gukata wowe ushaka kuza kubukata kandi wabize system yawe oya panga barosa koyo kumengo yavyibagiye no kwamaze kugereza bukuru yavyibagiye mama yo karibu vraiment niyo home gusa sina kubikia kanu kabana natari Salman ujanya natari maisha ya ghetto ni mwake ni probleme vraiment merci sana kabisa yego byose n'ubuzima hanyuma ikindi ico nokora gusa uko nogenda kumubwira yuko naronse umushitsi aza kuba ngaho indwi 2 kugira ngo nawe nyine abinyemerera sinashoka ndagushira ngaho mu nzu hanyuma ucuga umukonye natabizi jiza kumubwira kwanza acara bizagira na wene oya ntacu je nibaza yuko icyo cyumvikana kumubwira ni byiza hama ntacu zoraba kuno akarere kazoba kifasha abantu uzokwipanga bien agabije byose birashoboka yatavye n'Imana gusa kwite guhora unaki hanyuma ura relaxinga ngaho ndaje sawa katihabwa kabisa asubiye mu ghetto umunyeshuri muri Kenya Iwaga idasanzwe